Mwaramutse ubu ni saa moya zo mwijoro hano iyo ari mu gihe ca sama canke ete haba habona neza ariko kubera ari winter haragorovye cane. Iyi ni library, aya ni inyuma y'amasaha no kuvuga nko ari nko mwijoro canke weekend batuguruye ibitabura bizana ukabicisha muri kano kanogo bikagwa hajya muri aya mabox abiri, mbukeye mu gatondo bakabijana muri bibliothèque cyangwa se library. Urabona ko abantu benshi baraye babishizeho. Ni library ni nziza cyane, washoboye kuza ngaha ukakibitabo utakibonyeho icyo washaka ukagituma kwake kuzanira ukicara ugakora, ushobora kugira printing hariya hariho print hari ushobora gukoresha canke scanner. Abana ngaha bakazana abana bato bakakinira, hanyuma iba yuguruye kuwa mbere gushika kuwa Mungu naza ko bugara mu masaha 10:30. Ukeneye kufise tuntu wiga usho kuzukigira ngaha, hari intebe, wifi yo kubuntu ushobora kuza ugakorera ngaha. Voilà, iyi niyo library yahatwegereye, nakagendo gatoyi ndaja kuhatambukura habona. Ariko cyo nashaka kuvuga nukuntu ndiko ndatambuka nukubera jewe ahanini akazi kiwanje nirirwa nkora mba nicaye, hanyuma benshi baza ngo gukora wicaye ngo ni vyiza ariko bitera ubumuga. Bitera ubumuga, usanga abantu benshi baramugaye, ariko na cyane ingwara iteye ubwoba iriko yica abantu gahoro gahoro, ico no kwita silent killer, ni ingwara bita diabetes mu Cyongereza cyangwa se Diyabete, ingwara y'isukari. Irafasha abantu cyane. Hari ibintu nkoramo ntiramo kiraka cyo kwinterpreta cyangwa nk'umusimuzi mu Kinyarwanda. Abantu bo mu Rwanda, mu Burundi, muri Congo usanga na cyane abavuye mu makambi y'impunzi gutyo batavuga Icyongereza baja kwa muganga n'ibindi. Icyo nashaka kuvuga rero nuko usanga hari abantu benshi ubu bari kubagwara canke bapimwa ingwara za Diyabete batari banabimenye. Na cyane iyo kwije imyaka 50 hari ukuntu metabolisme cyangwa ukuntu ivyo uriye bidashoka bisyeka neza nkuko vyagenda ugifise imyaka 20, ariko akaba ko nuko umuntu aba yicaye amasaha menshi n'udakora akazi ko yicaye kenshi usanga twica mbere za televiziyo n'ibindi. Ibibazo rero novuga ni bibiri. Icambere ni regime canke ivyo turya diet. Usanga ubu ibintu turya ari ibintu biri processed, vyaciye mu mashini, atari bya bintu vya kera umuntu aja gusoroma ikintu mu murima gaca kirya. Ahantu ugasanga turakunda ibintu bisosa, uhereye ku mbombo, ku ma chocolate, chocolat, ugaca ku mikate n'ibindi tumva neza ko bisosa, nk'akarorero imiceri, ibintu byose vy'amafu n'intete biba birimo glucose, ikintu kivamo isukari mu nyuma, ugasanga birateye ingorane. Urumva ico ni kimwe. Ca kabiri ni ico novuga sedentary lifestyle, ko umuntu akunda kuba yicaye. Ejo bundi nariko ndavugana na mushiki wanje ari mu Burundi, ndamubaza nti mbega ubu wurutse imodoka ucushika muhira gute kubera atari ku ikaburimbi? Acavuga ati ubu dutufata amamoto. Ndamubwira nti mwaramugaye, naje naho ndagenda n'amaguru ahubwo nkanaharenga. Ateka da ubu nta muntu agenda hari ahantu hose n'amaguru. Urumva ni hose biriko birahashika, abantu batera bagira iterambere, ugasanga bafata umwanya munini bicaye imbere y'amateleviziyo canke mu miduga n'ahandi. Ivyo rero bituma umubiri udakora neza, ugasanga ukuri kurasaza niko utera ugira amagara make. Rero Diyabete naho yikika kenshi. Reka cyo cha Diyabete ntubimenya wewe, ubona umenga uri kuravyibuha ukagira ngo uguwe neza. Urabona ko no mu Burundi dufise umugenzo ngo iyo vyushe ubuguwe neza. Urumva umuntu akavyuha mugabo ntavyiteho, akaguma yibaza ngo niko bimeze, aguwe neza. Hanyuma hari n'igihe utanavyibuha noneho mugabo isukari ikaba yaraduze mu mubiri, hanyuma ugatangura kumva ufise intege nkeya, ugatanga kweza ngo nibindi bintu, ni stress n'ibiki. Mu nyuma utomboye muganga akavyinuba akagupima gutyo ukabona kumenya ko wapimwe, ariko hari igihe haba igihe cyararenze. Rero ico nohanura abantu nuko wogira umugenzo wo kwipimisha. Abazungu hano bafise umugenzo wo kwipimisha ibintu novuga
bitatu nyamukuru. Icambere baripimisha ikintu c'amenyo, bakaguma baraba ko amenyo akomeye, kuko nayo amenyo hari usanga ari kubozoka ntubibone. Ica kabiri baripimisha amaso, kwa kundi nyene umva amaso gumano kuraba ko amaso agikomeye kugira ngo ntuzoze kwipimisha vyararenze urugero. Hanyuma ica gatatu ripimisha amaraso, ari naho bashobora kubonamo izo za Diyabete, mugabo ko wabisavye canke ivyo bita kidney functions, ico naco ndabona bakunze kugipima, sinzi ico gikora, ntabwo ndi muganga. Rero niho novuga ko woza uripimisha iyo Diyabete, na cyane cyamaze kuza imyaka 40-50 kabisa, witwararike ivyo urya, hanyuma witwararike no gukora akantu k'agasport. Umuko muganga yambwiye ngo ntikagomba kuba ari kenshi, utambutse uhejeje kurya ugaca utambuka birafasha, ntuza kwirukanga canke ngo ufise nguri muri gym n'ibiki, na kantu gatoyi gusa ukora kugira ngo ntugume wicaye, ivyo wariye bishobore gusirikira mu mubiri. Nukuvuga rero uko wipimishije bashoye kubona, umuganga ashoye kubona ati iyi sukari ikora duga gahoro gahoro, keba nayo ni terme numvise je bundi, urafeza attention, uragaba ikiraduga, tangura exercisinga, tangura kwinuba ivyurya, ibintu nk'ivyo. Hanyuma iyo abonye vya bisa n'ibidashoboka gusubiza inyuma canke bikunaniye, kuko ntivyoroshe mu bisanzwe kugira agasport, ntivyoroshe nuko ujyaje utanga bitoroshe, ko twamenye kugira ibintu bisosa, canke umuntu abamenyereye indya ntagombe kuzivako, canke ivyo kunywa na cyane kuko nko kunywa nk'icyayi kitagira isukari biragoye, kutanywa ifanta biragoye, ibintu nk'ivyo. Ico gihe bakaguha umuti uzuranywa kugira ngo ugabanye isukari. Ariko gikuru wipimishe umenye ko bihagaze. Ndasubiyemo kabisa kuje imyaka 40 ugende wipimishe, uzura gukurikirana uko ingwara y'igisukari imeze, kuko irashobora kukumugaza bakaguca n'amaguru. Ariko wipimishije hakiri kare barashoboye ntibayivura, ko numvise usubira ko bamwe abaganga bamwe bashobora kuvuga ko ntibayivura, novuga ko bayikontrola ikaguma ukaguma ubayeho gusa, ukaza urubahiriza ayo mategeko mu vyo kurya, mu vyo kunywa no mu gukora imyimenyerezo. Nda ahantu mu mwijima ku ngazi, cyo tubona gake gake sinkura amenyo. Hanyuma nico nashaka kuvuga mu vy'ukuri, kubera nzi ko abantu benshi babangamiye, kandi maze kubumbana abantu bamaze kumugara ubu bari kumfashanyo ya leta, kandi nibaza ko iyo bamenya kare bari kubigwanya, kuko nk'abantu bagifite imyaka 50 n'ingahe 60, ico mu kibare gose kabisa. Barundi bene wacu, banyarwandakazi, ntimuze mu mugare ku ngwara abaganga bashoboye kuvura muri iyi minsi. Gato nagira umukundi guhema ko mpumeka nyene no guhumeka cyane, kubera nyene nise mu byinshi, kubera nyene tumira nk'abamugaye, kubera ivyo kuba twicaye tudakora, tutikora imizigo, biratuma umera nk'umugaye gahoro, utari fit. Ariko sivyo ko n'imyaka ndiko ndaburya, mugaye gisabwa nuko ubizi ukipimisha, hanyuma muganga akaguha impanuro ukazikwirikiza. Kuko ikindi kivuga kutugora nyene nuko abantu benshi muganga impanuro abahaye zibagora gukurikiza, kubera twamenye nyene ibintu biba bisosa canke nk'inzoga. Uyo inzoga nazo zirimwo ingorane, kuko nyinshi ziba ziri mu isukari, ariko ikindi zironona, ndibaza liver, sinzi liver cyari cyo mu Kifaransa canke mu zindi ndimi, ariko ngira n'umwijima mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Nukuraba donc ko ivyo bintu vyose uvyiyubara kugira ngo ubeho neza, kandi ushobore kwitaho abana bawe no kwitaho amagara yawe. Voilà, nje nashaka kuvuga ibisiga mugire umunsi mwiza. Reka naje nsubira mu rugo, ntibave baniga bano bantu muri kano gahinga. Tuzosubira. Bye.